Turabaramukije nshuti bakunzi bimbonesha kure buntu turabahaye n'ikaze muri kino kiganiro umwana iwacu kiba yagira kubijanye n'agateka k'umwana. Uyu munsi turaza kuyaga ku kwitanga kw'abakanabushake mu gushikira abana bari mu ngorane. Uyu munsi rero twatumiye umukenyezi bukuru Jeanne Marie Françoise yitaho abana bo mwibarabara. Mbega none ibikorwa akora yabitanguye gute, vyobahoho bishingiye kuki, intumbero yiwe nyamukuru ni yihe? Kaze rero muri kino kiganiro aho muza kumva vyinshi aza kutuyagira. Tumuhe ikaze muri kino kiganiro, kumbure aramutse abariko baramukurikirana. Kaze muri kino kiganiro cyane. Ndabaramukije ndaramukije nawe kwa dutega amatwi. Nitwa Bukuru Jeanne Marie Françoise. Yego. Ndumukenyezi w'abana ndwi, mfite umushinga ntahe twubakanye, hanyuma mba muri Ngozi nkora igikorwa cyo gufasha kwitaho abana bo mwibarabara. Yego. Turabaha ikaze muri kino kiganiro. Kumbure imbere yuko dutangura kino kiganiro, reka tubanze dukurikire kumbure abana bamwe mu bo usanzwe ushigikira. Koko njye umwana wo mwibarabara. Ego, hano wahaje gute, wahashitse gute? Asha mama wacu yari yadutumye ko tuzoje ngaha. Asha araduha ivyo kurya vyinshi cane, twanariye twanananiwe. Bisaba nyene n'abandi bazoze udufata utu video n'abandi bazoze baramwigirako. Kiba aratunezereza nyene, akaduha n'imiziki tukaririmba, akadushiramwo iradiyo tukaririmba ngaho. Ku buryo wumva nyene tunezererwa neza, tukanywa amafurusana, amapureti yose turanywa. Nimuze ari kutugurira azoza twubakishiriza n'inzu. Turakoze kuri uyu munsi, so tugira neza tariki 27 kugira kandi twongeye guhura n'abana bakunzi bacu. Mwami Yesu, turagushimira ko wadaheje dufungura. Rero turavyakiriye dushima izina ryawe, maze ugereze imibiri yacu kandi urukundo rwawe rugure muri twebwe ubuntu bwawe. Mwami, ibi bifungurwa abana bene mu rukundo rwawe, ijwi ry'urukundo rwawe ruvugire muri bo kugira ngo batabara bagirire neza. Ndagushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ariko muraraba amasanamu aho twari twamugendeye kumuhana iwe, aho yariko arakira abana bo mwibarabara bari bamugendeye. Nivyo turamaze kubabona mu bikorwa byinshi, mbere mubasanga no mu mwibarabara. Mbega ubwo bucuti hagati yanyu n'abo bana bo mwibarabara bwaje gute? Murakoze. Ubucuti bwahereye kure, nanje ntazi ko ari ubucuti. Je abavyeyi banje bakijwe ndumana muto niga mu kabiri mu mashure y'intango. Rero muri Sunday school hari akaririmbo bahora baririmba kavuga ngo mbu mugende ubuzi umunezero ngo nkuremo ico ubuza gutemba muri jewe. Mama wanje rero yararima imigende hajya iruhande y'amazi. Rero turiko turemba ku karirimbo muri jewe nkaca mbona jewe nyene nacitse umugende uca hajya ahantu izuba ryatse, uduharage twumye, utujumbu twumye, nkabona ndiko ngenda nyuramwo, nkaca mbona nyene tujya duterwe nyene uca tuduga, nkamero ndiko ndasaba Imana urangira kino kintu. Bikura muri jewe gutyo, mugasi numva ngo no umugende gute, ariko urumva akamaro k'umugende ko muri jewe narakiyumvirako. Rero maze gukura musi umwe niryamiye hari 2014 ntangura kuza ndarota, nkabona ndiko ndarota ntora abana bigero bitandukanye, abana badafunze inzogi, abana batawe mwibarabara, abana batawe mu nzira, abana barwaye, abana bazingamye. Ndamara ikiringo c'umwaka ndiko ndarota ivyo bintu, sinigero niyumvira biriko biraja, kandi vyaranduhisha mu mutima kuko nta ndwi zibiri zahera ntarose ntoye umwana. Naravyandika mugabo nyuma ndaruha ndabireka. 2014 iheze haca umwaka wose 2015 nasuye kurota indoto nk'iyo, ariko nkama nibaza zige ndoto zaguma zigaruka, zagumye mu mutwe wanje.
rero igihe kimwe hari tariki 13 z'ukwezi kwa 12 muri 2016 hari saa 4 z'umurango nibereye mu nzu muri chambre iwanje numva ijwi kiriko rirambwira ngo ja mu bitaro kandi ndiko ndimvira sinahora nkunda no kuramutsa abantu bari mu bitaro nangura kwiyumvira mu bantu tuzinanye mbega ninde yo ari mu bitaro Imana yo biriko iratabariza ngo nje kumuraba numva nawe ndiyicarira ijwi rigaruka ubugira kabiri rigaruka ubugira gatatu uko ryaje ubwa mbere siko ryaje ubwa kabiri siko ryaje n'ubwa gatatu ryagenda riduza agapression gatoya rero ndumva ko atari ibintu bisanzwe avuga nti aha tikanitegure nje mu bitaro muga ndiyumvira ko igihe ntamera nari mfise nafise ijana rimwe mu nzu timvira none ibitaro nabona kubera ico gihe nayo Bujumbura nabona Rwakarede nabona hôpital militaire nabona bije bitaro byo hakurya ntahangwa nanje naba mu Kinama rero nkimva none hagenda gutata bus nyiri ko ndiyumvira gutyo ryaje sinaryumvise mu matwi ahubwo numvise umengana umutima umbariye ngo mbega mu bitaro vya Hope urakeneye amahera ya bus oh ndibuka roko Hope iri hafi Hope iri mu Cibitoki anuvuye mu Kinama no mu Cibitoki nta bus ikenewe ijo jinda ryubaha ndambara neza ndafata isakame nk'umumama nyene yisoneye ariko ngenda mfise ikibazo none irijana ni nasanga ari umuntu uko biri kose n'umuntu akeneye imfashanyo none irijana riza kumufasha iki mugabo sinabishira ko mutima cyane ndabona kazima nemeye kandi narijanye ndagenda kewe cyari ku mutima wanje uguma wibaza giye muri Hope kugira iki giye kuraba nde rero ndagenda icyo gihe nshitseyo numva ndongowe mu mutima kwinjira hajya kuri akeye muri urgence tabaza nta muntu yoba hari umwe tagira ikintu kimugemurira muri ibi bitaro atagira ikimuraba hari abaneze nka batanu bose bandabira rimwe abo baganga ndahasanze bandabira rimwe umenga baratangaye mugabo maboko yanje aragaragara ngira biyumvire bati ko atazanye igapfa bujya muri isaka harimo ibifaranga Chanda babwira ntirega ntimutangaze nuko nje kubabaza uyo muntu. Mwe mashaka gukoresha imiti ariko umuntu atagiye umuntu amubwira ngo mpore. Kasanga uwo muntu iyo miti nakimumariye. Rero mwe muzoza muravura nanje umuntu ndabwira nti mpore nsandamuganiriza. Kintu cyantangaje hôpital iyo Hope ni hôpital nini cyane yakira abantu benshi. Mbwa ikintu cyantangaje bahuriye ku muntu umwe. Mudamu yavi musego ibubanza ku musenyi. Bamuhurira ku izina bati naka Emeline. Baca baranjana baramunyereka. Sanga umudamu yibungenza kuri we cyane kandi afise nakana kimyaka itatagwaje. Sanga kariko kararira akavuga ngo shaka umuceri icyo shujyo mwana yarandiye mu mutima kuko mfise amafaranga ijana muhira nawe ucomva situation ngene yari imeze urumva ko ico kibazo cy'umuceri nanje muri wanje cari gihari numva ndababaye ariko ndamuyengayenga ndamuha jana araza abana ntibagoye ndamupfumbatisha ijana rero mama we ambonye n'ukuntu nari nambaye nasafye meze neza yavuga ati ndabonye umuntu agiye kumfasha ako mu mutima ibanga nari ndarifise ko mfise ijana gusa kandi mu mutima muhira atakintu nsizeyo rero wa mwana ndamuyengayenga ndabwira nti tori ijana bakurira agatumbura hama ndagiye kuzana umuceri ntusubire kurira ugora mama ndasohoka ariko nsohoka nanje amosozi ari karabunga mu maso kuko navuga nti none iyi ndirimbo nyene y'umuceri niyo nsize muhira none Imana yarabyisanga bajya abana banje kuri iyi ndirimbo ntivyari bikwiye iza kunyongereza mu uyu mwana nawe nyiri ko ndimvira gutyo mu byuko numva nusha amaboko ku mutwe sindaguhenze amaboko narayadugije ngira ndayashire ku mutwe kujya kuntu umuntu aba yihebye amaboko ku mutwe numva umutima wanje uje mwijwi ndimbaza ngo mbega aho wiheba nta bagenzi ufise Janva muri je umenga harakariste k'abantu kururutse abantu nyene numva abantu amazina y'abantu nzi cyane numva ndasuye kurema navuye aho canca muri ba bantu ndabwa ntari umuntu amerewe nabi muze tumufashe twaramufashije indwi yose turamurihira facture yari yakonze ibintu by'amaraso turamurihira tumuha n'itike arataha n'impuzu z'umwana n'impuzu ziwiwe hanyuma arakira n'agakiza cyo canditekanira ndashimira bajya abantu ndabwira Imana yarakoze yadukoresheje narumvise ijwi turashira mu ngiro none dusanze hari umuntu akeneye gufashwa Imana ibahezagire cyo turaheza ndiyicarira nyine ariko nkagumana umunezero vuga nti narumvise ijwi ry'Imana ndimo gukora ikintu hazi kiringo cy'umwaka nari mu rusengero hari ku munsi wa Mungu numva ijwi
umwigisha ariko arigisha numva ijwi kandi risa n'irikaze ngo mbega ko hagaritse igikorwa ubu ntuba umaze kugira umuryango wagutse. aho wari ukiri mu gisagara cya Bujumbura nari nkiri mu gisagara cya Bujumbura iryo jwi numva ribaye nk'iringana ko naciye nshiduka ndahemagirika ijwi iyo uryumvise ugashiduka riguma muri wewe rya jambo riguma muri wewe directement nca numva ko ari cya gikorwa c'aba bantu hari ukuntu vyaciye biza mu mutwe wanje nca ndunama aho umwigisha ariko arigisha abantu batamenyereye kumva ibintu vy'amajwi biragoye nyene kubitahura ariko hari hijwi ribwira umuntu akamenya ati ndumvise ko Imana ivuze sije rero nabonye kiriti raheze kuwa mbere natashe kwanza ndabisigurira umushinga ntayo wanje ndabibwira n'abana bakuze ndabasigurira ntibujye twahagaritse igikorwa kiza cyaratanguye ndabwira none tugikore gute rero turumvikana tuti ubu rero ntitugende kwa kundi umenga ni mu kinywabi tugende uburyo butahuritse kuko ibi birashobora kwaguka bikazamo n'ingorane burya igikorwa cyose kirabamo ingorane rero twizitirire amategeko atumenye agenga ivyo bitaro gatondo ka kare nca ndagenda ndashika mu biro bijejwe uruja n'uruza ndabonana na Omonier ndamusigurira uko bimeze ndabwira nti je burya haraheze umwaka nkoze igikorwa cagutya muri ibi bitaro rero ejo vyangendeye gutya nagiye numva ijwi rije rimbwira uko nca ndatahura ico rimbwira none narinje ni mu nkundira munyemerere mu mpakanya ico gihe cyarazira kugemurira umuntu mudafise ubumwe mu buryo bw'umuvukano buryo bw'amafamiye kuko hari hakaze ibintu vy'ishano rero ndabwira nimwanyemera mukamuruhusha munyakire nze ndagemurira abantu bafise ibibazo bavuye kure hari abayaya batwarira amada mu ngo bakoramo bakabashibura mwe nabo bibarutse nibo shaka abantu bava mu misozi nibo nkeneye aranyitegereza arambara ati duhora dupima abantu tugapima imihamagaro yabo ariko sindinda kuwupima by'ukuri ndumva ko ari umuhamagaro aca arambaza ati none ukora iki imada ndabwira nti ngenda ndakwishura bizaho gutangaza ko biza ko bitandukanye n'ibumba jije je nta kazi mfise washaka n'uwo twubakanye nta kazi afise mugabo hariho uburyo tubayeho twisumamwo buzotuma dushobora gukora icyo gikorwa hamwe n'uko twagihamagariwemwo n'Imana cyato nimero ya telefone adresse ambwira ati abantu nkabo ngiye bagiye barashika ati baza ari benshi ndabwira ni benshi ntabona ushobora tanguriye ku bana 5 no kuvuga abavyeyi 5 kuko nsubije inyuma gato naributse ko nigeze kuba ndota ntora abana b'inzogi benshi zidafunze aho hari ryari ndoti izo nzozi yo 2014 mu nzozi zanje hakunda kuzamwa abana badafunze inzogi rero nkiri ko ndavugana na Omonier izo nzozi ndazibuka ca ndavuga nti reka nje mu gisata kimwe kuko mu bisata byose byari kungora muri pediatrie muri urabona bijya bisata nabwo rero reka ni jewe ni limite ntazova sanga ndiko ndagura igikorwa ntoshobora hamwe nuko ari Imana yantumye narumva ko naje ubwenge bundongora kugira limite ca ndavuga nti jewe nifuza gukora muri neonatology ni kuko hajya hari abavyeyi usanga bava ruguru kenshi bakaje ku madispensaire bumvise ibintu bibazo mu nda bagaca basanga nibazo bikomeye bagaca baronge kino imiryango yabo ntibizi abenshi badafite amatelefone abenshi batarashika Bujumbura rimwe nabo baragira ibibazo je numva araho nohera aranyemerera ndabwo nti rero nzohera ku bantu 5 sinzorenza kandi nta facture nzoriha ibizaba amahera no jewe nzobazanira ibifungurwa n'uduhuzu n'ikindi kintu noshobora mugandi muze mu marero mu bari amafacture cyo gihe wari ufite amafaranga oya umuhamagaro uragoye ofete nanje mpora niyumvira ubwo bushitsi bw'amanga hano bwaturutse sindabitahura kuko umugabo ntiyakora naje sinakora mu gisagara ca Bujumbura mugabo numva ndafise ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ko twotangurira ku bana 5 kandi nitwaye twavugaye n'umugabo ko twohera ku gitegere kingana gute twe twumva twofasha umuntu umwe ndataha ndayibwira abana no twubakanye nabwo ntivuze ibyaroce abantu 5 mugarambira twavuze benshi cyane zomaramara ndabwira oya nujya wa mbere ntitwamufashije ku buryo twari dufise hariho uburongozi twagiye turaronka reka rero tubikora uko nyene ati nta kibazo burya ntandwi yahaciye haca haza uwo iyi nzira igenda imukabezi uyo mu mama yari umutamakazi umwana we yatwarinda muhira
acaja kuvyarira hajya mu Kabezi kuri ku bitaro ni Médecins Sans Frontières umenga rero umwana acaza ataragera y'amezi 7 baca bamuzana i Bujumbura muri Koveze bamuzanye wa mama yamuvyara caritorokera nyina we niwe yasigaranye kajya kana niwe muntu rero nahereye gusanga afise ubwihebe urabona umutamakazi caduhera rero ku bifungurwa ujya mwana ntiyarakeneye ibifungurwa ahubwo ujya mutamakazi niyo yarakeneye ibifungurwa bikenera abamama kugira baronka amonkwa ariko mutamakazi cyo gihe ntiyarakeneye ivyo hanyuma Imana irangirira ubuntu cyo gihe umushinga ntararonka akazi kiraka mwana kajya kana kararonka amata ndibuka ko umwanya kafasha muri ivyo bitaro kakoresheje ikopo imwe n'inusu ninaguze 3 hanyuma yandi barayatahana ikibazo rero nagize sinigera mfata ama adresse y'abantu ngo menye ngo nzokurikirana ababana kuko sinumva ibikorwa ahantu biriko biraja numva umenga norangizanya n'umuntu aho nyene kuri hospital umama arataha haca haza wo muri commune Musigati haca haza n'abayaya babiri umwe wo mu Buterere uwundi ahantu bita cara magucya ego baba batatu bo twabaye ibifungurwa gusa kugira amonkwa gacaza nyene bakoresha ibifu twabaye ifungurwa na pampers z'abana n'utugoma mu gihe abana bavuye muri Kuveze bica barahagarara rero umunsi umwe ndagira ikibazo nakira utwana tubiri twari twarazingamye twe tumaze amezi abiri twari duhasa utu twana twari twarazingamye uvyumve kuko nyine yaradutaye papa we nacara twakira atangura kuduha amata yo muri cafetaria urano kujya ku ntaba amezi abana bacu baragenda baramererwa nabi rero umuntu arantelefona arambwira ati wahora wakira no kuvuga no mu kiringo cabo bana harabonetse abantu benshi rero ndagushikiye ku kiringo cy'utwo twana kayitandukanye na babandi bo muri neonatology umuntu yarantelefona arambwira ati mupfasoni yego nukuri uramaze gukorera benshi ariko katwakiriye sinzi ko tuyiva imbere ntabarunyaruke urabe cyo gihe mu rugo twari twiriwe inzara ndabwo ntifotorera ivyo bintu uri kurambwira ndabe amfotorera ndabijya foto naciye nkorora mosozi ndavuga none aba nabantu ucanye n'udupopi bagize kuko bari bateye akoba ibitwe gusa nivyo wabona nca ndasenga ndabwira Imana natwe twabwiriwe tutabishaka rero mugabo kuko ari igikorwa wampamagariyemwo girira neza ututwana nkiri ko ndavuga gutyo mugabo wanje acara telefone ambwira ati nza gutaha nevye no munsi hari ahantu bampamaga mu ati no munsi nza gutaha nevye ndarusikira akakihutirwa no piscine ngiye gutegura piscine rero iri hamahera aboneka ca ndamubwira ntabwo rero niba guhe avance tugura amata y'abana cyambaza ati abana bande ko atamwana dufise yonka ndabwira nca ndamurungikira ifoto ndabwira tutwana turakeneye emwe gufashwa vyihuta cyambwira ati nta avance bamwe no munsi ko ndacapatana mugabo rondera ahantu ushobora kuyakura sinarindiriye rero umugabo wanje avance ahubwo numvise noneho nosubira gusunikwa kurondera abantu wumvira ko ico gihe cyose kiretse cagiye cambe ca 2016 niho gusa numvise mbohotse kuba nobwira abantu ariko abandi bantu bose baje banterefanye ngo umuntu arabonetse nanje nabandose kiraka cyanye umuganje aronse kiraka umuntu naho yamayindwi zibiri mu bitaro twaramugaburira agataha abantu naho baba batanu twarabagaburira bagataha nayo bewerera icatuma abo bantu batashe ibintu bica bihera twaca dusubira bavuga ngo kawukirwa twaca dusubira gusubira nyene muri chômage bo ivyo naravyiyumvira kenshi bikantera kwiyumvira mbega ni Imana dukorera nimba ari Imana irikira twinjiza muri ibi bintu twe nitura abantu kubera ikitobirekura bikaza natwe tukifungurira abana bacu bakamererwa neza rero abo bana tutwana tubiri ndaronka abantu bamamata benshi nukuvuga onetse foto wese yemera amakopa abiri yemera ikopo zingahashika naho abantu baza baremera ikarto rero kujya nizitirire ndabaha nimero ya Omoniye Omoniye ndamusante ayo mata zozaraje ngaho ku hospital kuko twasanze mwe nabana ari mboregwa ayo twamuhaye azara yagurisha sanga ro tuzorohera ubusa amataraza menshi abana baranwa mu ndwi imwe naraje ku bitaro kubaraba sintahe kubera gusamara gusinyene yuko baramererwa neza rero bamaze gutaha bamaze 2 semaines mu bitaro amataguma hajya nyene pampers zikaza turabagurira na ntuze ya cafetière kajya gashofo kugira baze barakora amata y'abana neza barakagurisha urumva yaronona
kuba rero nashize amata ku bitaro bimutera kunyiyumvira nambwe ati ibyo byose se amata gusa umuntu ahabwa afise n'ibindi bintu byinshi ahabwa gaca tuzana utu tuntu tw'abana umunsi umwe rero ndavugana na umuntu ko abana ntibari banditswe muri komine ndavugana na umuntu ntirekuye umuntu tumufatire kuri aya mata abana batarakira yandikisha aba bana kuko bagize facture ndende muri Hope kubera ko nta ma extrait d'acte de naissance bafise turavyumvikana katego ndaca kumubwira ndi rugera abantu batanga amata bavuze ko batazosubira guha amata tuberetse inkaratasi zo muri komine arabanza ari samaza ubugira kabiri ari samaza rero nca ku mukuru wa quartier ndayimusigurira duca turajana hewe ndahashitse wa mugabo mbonye ndamusigurire ikinzanye aca afata umupanga umukuru wa quartier abona ko quartier cyariruka nanje ndagugumwa ngoma mpagaze umutamakazi niwe yamunkuye kara haravuga ati yarakuvuriye abana none cyo mwishuye niki icyo rero kiba kirarenganye nca ndiyicarira ndaheba mugaheze nkameza ngahe ndongera ndota ndiko ndacumba ubugari bunini cyane ndiko ndahereza utwana nca ndavuga nti ni cya kintu nubundi kivyutse muri jewe nca ndasubira ndademara rero 2013 2023 nca ndaviwe Bujumbura ndazi n'Ingozi inaho nagira inshiketi uravuye Bujumbura uraje kuba mu gisagara ca Ngozi yego ivyo bikorwa wavyisanzemo gute maze kuduga Ingozi narinje mu by'iwanje mu buzima bw'umuntu nyene bisanzwe kandi nkumva ko igikorwa kirangiranye na Hope ndangije ko muri Hope harigeze igenza ndakira abantu 25 10 nabangahe gutyo muri kiya gisatanye cyane onatology shitse Ingozi rero cyo ndiraramira ndavuga nti nanje ndarose umanya wo gukora ivyanje uretse ko nivyo bitambuza gukora ivyanje ariko numva ashaka kwiyagura mu mutwe haruhuke kuko namana kwitwararika yeze Ngozi numva ko nashitse mu kwezi kwa gatatu 2023 maze amezi make ntangura kumva akariro kavyuka nkumva nofasha abantu ariko sinumva noneho ko notumbera muri hospital ariko umunsi umwe ndaja kuyitemberamwo ndahara abantu vume ngo umutima wanje ntunyemerera ndavuga nti mbega ko numva nokora n'igiki kimbujije kandi kuba no bandaniriza hano nyene ndagenda nditekanira ariko umunsi umwe numva umutima wanje uri kuragwa kuri bajya abantu bamwe barabara ndavuga oya wapi kweri abantu bamwe barabara kuko nabona ko mu bisanzwe utarabegera sinzi ko hari abantu bameze nkanje aba papa bo bararinda mugabo umuntu w'umukenyezi canke umukobwa bajya abana barateye ubwoba ubigenjeje gute kugira ngo ubegere egome narakomeje ndarwana ndavuga ko ntashobora gukora ivyo bintu kuko narongeye ngisha inama mu muryango ndavuga nti hariho ibintu numvise nokora mwe muvyumva gute twese turatinya mbere nuwo twubakanya avuga ati oya bajya abana ntubajemo rero umunsi umwe twari ahantu mu nyigisho duhugurwa ku bijanye no kwiteza imbere ibijanye na entrepreneuria yari sari abantu barenga 50 nicaye ndiko ndafata utunote nyene numviriza nongera nandika utuntu numva twumfasha numva ijwi imbere yuko iryo jwi ndaryumva kwanza nyumva ko nofasha abo bana naravuze nto ya mana kiretse umpagurukirije abantu bakomakomeye abazungu acanye abantu bifise ababosi bafise umutima wo gufasha bakaza barampa amahuzu n'ibindi vyinshi ku buryo notumbera bajya bana mfise ivyo njanye sino bubahoka rero gihe ndi muri iyo sale numva ijwi riraje ngo mbega kurinda kuvuga ngo bahagurutsa bahambaye entrepreneuria niki icyo uri kuriga gisigura iki umu entrepreneur niki mbega umu entrepreneur si umuntu ahera akuri gato akaduga kuri binini nca ndataye equilibre ntangura kwiyumvira kumedita kuri ico kintu ndiko numva neza mu mutima hari ijwi riko rirambwira mbega wotangurana na bake ntiwosanga uri kuramenyera buhoro buhoro ariko nkumva koba mu mutima ariko navuye ngo mfashe ingingo kuko narumvise nsubiye kwigishwa kandi umu entrepreneur cyari ico nshise muhira ndaganira n'abandi ndabwira umushinga nakuntu vyagenze arambwira ataho ntumpamagare icyo wumvise wacumvise abana bamwe baratinyitse genda
je nzogufata mu mugongo buhoro buhoro mugabe byo muzohurira nayo uzubwira iyo mana yawe n'iryo jwi ryakurungitse rero je narimvisha nti mbega umwana arara hanze bugaca je nubona naho no kwinjira mu nzu saa 12 twavuga ati tugira turyame turugaye umuryango tugira turyame hari ikintu kinsaba gusubira hanze ndarondero baramperekeza timvira n'umuntu arara hanze umwaka wose n'ubundi ese uwo muntu ari mu buntu kwere n'igikoko ariko kubera ko ryajwe numvise ryo kumbwira umu entrepreneur carico ndavuga okay mana ndemeye kagatima ro kurindira abahambaye ndagahagarika uwo munsi rero ndasenga ndabwira Imana nti Mana abana abantu si bisigo vyigendera kwere rero nca ndaganira n'umwana wanje no twari kumwe n'umwana w'imfura yisonunuye ndamubwira nti tuzaje kuraba bajya abana kure nari nababwiye bose ambwira ati nzogendera kure yawe nzogendera kure yawe